nagira n'ubu ndabatangarize mu migambi mfise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba imfashanyo, kandi ivyo nta myaka ibiri izohera. Tuzokora ibishoboka byose ko Imana yaduhaye itunga gushikaho tutagisaba imfashanyo, ahubwo abandi bazoza kudusaba imfashanyo. Ubutare turabufise. Ubu nafashe ingingo ngira nkoranye ugwaruka rwose rw'incabwenge, umurundi wese ahari hose aciye ubwenge aze dutangure ubu butare bwacu, tubuhingure, tubushore. Isoko iriho. Mu Burundi muzobona hari amahinguriro arenga, twarayaharuye. Erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi. N'amahinguriro 71 nziza. Amahinguriro 71 ahingurira itunga kama ryacu dufise. Imana yaramaze kutwugururira, dushaka yuko mu Burundi atakintu tuzosubira kugurira hanze, ahubwo abo hanze bazoza gusumira i Burundi. Kandi ivyo vyatanguye kuko twarashitse aho dusanga batanguye kubaka ihinguriro rya mbere. Nubwo iwacu saho tuzogurira. Novuga yuko mu Burundi harakeye. Ngira nkeze abarundi kuko bariko barahinduka, bariko bariyubura, kandi bagira bavemwo igiti ciza. Noneho biranditse ngo urutete rwa sinapi rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruva mu giti kinini cyane, inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako. Uburundi buca ari igihugu isi yose izoza kwarikako. Uburundi buriko burazuka. Turafise iyo ndoto, twaramaze kubibona. Uburundi ni igihugu cy'umwizero. Ikizira kikaziririzwa nuko twosubira gusamazwa n'ivyadusamaje muri kahise. Ubu umwasi dufise nuwo mwasi yitwa ubukene. Ntituje guhenda abantu ngo Burundi buratunze. Uburundi ntiburatunga, muga buratunze kuko bufise umutahe, bufise abantu n'ibintu. Ivyo rero nivyo tugiye guhingura gushikaho bose bazotanga.